Ikintu ca mbere canke karite ya mbere kugira ngo ushobore kuba umuntu akurura abandi, kugira ngo ushobore kuba the attractive person, ikintu ca mbere gisabwa cyangwa utegerezwa gukora niki? You must develop the health self esteem. Bishatse kuvuga iki cyangwa bishatse gusobanura iki? Utegerezwa kwigirira icizere, utegerezwa gukuza, kugerageza kuduza icizere wigirira wewe nyene ubwawe. Ugategerezwa kugira kwiyemera kwanza, ugategerezwa kugira kwiyubaha kwanza, pana abandi biyemera mu mafuti, pana abandi biyubaha mu mafuti. Kawa umuntu yifitiye confidence. Muri make ico nico gisobanura self esteem, no kuvuga wewe nyene ubwawe ku giti ciwawe, utabanje kwisunga abandi, utabanje kuraba abandi, tumvirije abandi, wewe nyene ubwawe kwanza ukabanza kwigirira icizere, kumva ko wifitiye icizere. Kuko niba utarigirira icizere n'abandi ntibadoshobora kugira icizere. Icizere gisobanuye iki? Canke icizere ni iki? Icizere n'agaciro kawe, agaciro wewe wiha. Kubera iki mvuze ico kintu? Ni kuvuga kandi agaciro wewe wiha niko n'abandi bantu nabo bazoguha. Nimba wifata nk'impene, n'abandi bantu nabo bazogufata nk'impene. Nimba wifata nk'imbwa, n'abandi bantu bazogufata nk'imbwa. Ariko nimba wifata nk'umwamikazi, n'abandi bantu nabo bazogufata nk'umwamikazi. Nimba wifata nk'umuganwa, n'abandi nabo bazogufata nk'umuganwa. Nawe rero self esteem, kwiyubaha canke kugira icizere ni kijya wewe uri n'agaciro kawe. Ni kuvuga kandi agaciro wiha niko wewe uri, kandi agaciro wiha niko gaciro abandi bantu baguha. Nimushaka kuba attractive person sasa, gikenewe n'igiki? Ni kugerageza kugira high self esteem, kubasha kugira icubahiro kiri hejuru, agaciro kari hejuru. Ndabasavye rero ngaha mwese mushobore kunyumva neza. Ingorane nyinshi abantu bakunda guhura nazo nuko bagerageza kurondera kubaka self esteem canke bagerageza kurondera icizere mu bintu kanaka bafise, mu kuntu bage, mu bintu kanaka bafise. Ndashaka munyumve neza ngaha, abantu benshi barihendera kuri kino kintu gose. Kubera iki? Ibintu ufise umwanya n'umwanya bishobora guhera. Uko wibona umwanya bishobora guhera. Ushobora kubona yuko ufise imodoka nziza, wagera imbere y'uwundi muntu ugasanga imodoka ufise wembere uri muto. Ushobora kuba ufise ikintu kanaka cyangwa ikintu cyo cyose, ariko wagera imbere y'uwundi muntu ugasanga afise ibintu birenze wewe ivyo ufise. Nico gituma koko ikintu ca mbere koko cy'agaciro umuntu akwiye gukora no kugira iki? Ni gushobora kubakira icizigiro ciwe ku Mana. Niwitegereza ingene abantu bakubona no munsi, niwisunga ingene abantu bakumva no munsi, kuko abantu hari ikintu kimwe bataramenya. Abantu bashobora gucira ubanza ku bintu uboneka isa n'akanya, ariko ibintu vyo muri fiti, ibintu vyo muri future vyo ntibabizi, ntibashobora kwigucira ku rubanza. Imana yonyene ubwayo nibizi ingene uzomeze mu misi zose. Imana yonyene ubwayo niyizi ingene uzomeze muri 2030. My friend, ntuzuharura agaciro kawe ku kintu na kimwe icyayi cyo cyose ko cyaba kimeze kose. Nta mafaranga namwe yoshobora kugena agaciro kawe. Niwamara kubona koko agaciro kawe kadaharurirwa mu bintu cyangwa kadaharurirwa mu mafaranga, niyo bizotuma koko ushobora kwibona ko wifitiye icizere gikomeye. Nta kintu kiba kibabaje kandi gitwengeje nk'umuhungu ashobora kugenda ashitse imbere y'umukobwa kanaka, ha gutangura kwigirira icizere, agatangura kwivugisha, urabona ubutunzi bwo mu Burundi ngene bumeze. Ni uri ministre wa finance mu Burundi kugira ngo ushobore guhagarara ku bintu by'ubutunzi. Ese koko nimba igihugu uri kuvuga ngo igukira Kenya, niko abantu bose bari mu Burundi bakenye. Nico gituma nashaka kuvuga kino kintu, ndagusabye koko ushobore kwigirira icizere. Ukagenda ugashika imbere y'umukobwa cyangwa ugashika imbere y'umuhungu, ugatangura kwibona ngo make up yawe ingene usa, winda yawe, ngo amaso yawe nyene ngana. Ndakubwiye ico kintu nyene ugaya, ico kintu nyene uri kurasuzugura canke abandi bagusuzugurako, hazoba uwundi muntu kanaka azoza kuza kwigukundirako. Ayo maso yawe nyene manini, izo taye zawe nyene ntonto, hazoza umuntu agukundira uko nyene umeze. Ugasanga hari abahungu kanaka canke abakobwa kanaka kuvugisha umukobwa kubera gusa bisunze ngene bambaye. Ingine wambaye gusa gace bituma koko ushobora kugira ubwoba cyangwa isonje gushobora kuvugisha umukobwa. Ni ukuvuga rero agaciro kawe gahagaze ku mpuzu, ni gahagaze ku cuwe. Umaze kwambura izo mpuzu n'agaciro kawe bamaze gukambura. Nico gituma nashaka kumva kino kintu, agaciro canke self esteem. Ndakeneye yuko mushobora kumva ico kintu, yuko kidakwiriye guhagarara ku vyutunze, yuko kidakwiriye guhagarara ku bintu wambaye, yuko kidakwiriye guhagarara ku hantu baye. Aho ko bihagararire kuri mentality yawe, bihagararire kuri emotional yawe, bihagararire ku kintu kikubatse, ku kintu kikugize. Apana koko ku kintu icyo aricyo cyose ufise cyangwa utunze. Kuko ikintu kanaka utunze, ikintu kanaka ufise, ni ikintu gishobora guherengetera umwanya wari wose. Hari umuntu mushobora guhura gusa ukimubona ugaca ubona ko ari umukene, ingene atambuka gusa ubona kumenya koko n'umuntu ari sex, umuntu agize iki, ariko atanguye kuvuga ugasanga koko n'umuntu utokwifuza no gushobora kumviriza. Kubera iki? Nta cyizere yifitiye, n'umuntu koko ata confidence yifitiye. Nico gituma rero kino kintu ca mbere, nimba ugomba kuba umuntu ari attractive, nimba ugomba kuba umuntu akurura abandi, gerageza kwanza kwigirira icizere. Kubera icizere wigiriye wewe niko gaciro kawe, kandi agaciro kawe niko kaza kugena ingene abandi nabo baguha agaciro. Niwifata nk'umukozi wo mu nzu, n'abandi nabo nyene bazogufata nk'umukozi wo mu nzu. Abarundi nibo bayamaze ngo wigize igitebo bamuyoza umwavu. Nawe rero niwigira igitebo bazo kuyoza umwavu,
ariko koko ni wigira igisabo bazokunywesha amata, bazogushira muri saro, bashobore kugushira mu kibanza ciza kandi gituje. Ariko koko ni wigira igitebo bazoguterera mu gikoni canke baguterere mu mwavu kugira ngo bashobore kuyoza umwavu. Nico gituma rero nashaka kurangiriza ko kino kintu tujumve kandi tugitahure. Ikintu ca mbere canke karite ya mbere kugira ngo ushobore kuba do attractive person, kugira ngo ushobore kuba umuntu akurura abandi, ni ugushobora kugerageza kuduza ikintu bita self esteem, ni ukugerageza kuduza icizere kugira ngo ushobore kuba umuntu aho uri hose, muri ka yose, muri situation yose, uri umuntu koko wumva ko wifitiye icizere. Nuko nitwibagire kugira like, follow canke subscribe kugira ngo dushobore kubandanya dutuma algoritme ya YouTube, TikTok canke Facebook ishobora kubandanya proposa n'ama video abantu benshi, kandi twanatwibuka no kugira partage no kugira ngo tubone tubisangiza benshi kugira ngo nabo bashobore kubandanya bagira buno bumenyi. Ndabibutsa yuko ari muri rwa rukurikirane rw'ibintu ndwi bizoshobora gufasha kugira ngo ushobore guhinduka umuntu akurura abandi, do attractive person, haba muri business, haba mu buzima bwo mu rugo, haba mu buzima bw'amahorasyo n'ibindi byose bitandukanye. Naho utaha tuzosubira mu yindi video.